umugwi wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi urakengurutse cane ijambo ryashikirijwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi buca duhimbaza imyaka 57 iheze Uburundi bwikukiye. Muri iryo jambo umugwi Sever wahimbawe cane n'ikigabane kijanye n'ingingo nyiricubahiro umukuru w'igihugu yafashe zijanye no gusubiza agateka imitima yakomeretse canke irushe mu kwitirira amabarabara, inyubakwa canke ibibanza bimwe bimwe amazina y'abarundi babaye inserukarukamvye mu kugwanira iteka ry'igihugu. Umugwi Sever urahimbawe cane kandi urakengurukiye nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku ngingo z'imboneka rimwe yafashwe zifise intumbero yo kuvura ibikomere vyo ku mutima, gushumbusha no kunwanisha abarundi. Kubera ivyo umugwi Sever usubiriye kwiyemeza kurangura wivuye inyuma amabanga washinzwe n'igihugu, kwita amabarabara, kwita inyubako z'igihugu ukaziha amazina y'abantu babaye mu Burundi bafise ico bamaze mu Burundi. Ahubwo twebwe tugize uyu mugwi Sever naho tutakorana n'inzego tababwira ivyo bakora, turazi ko ajya amazina y'ibikoko ari ku mabarabara, ajya amazina y'ivyamwa ari ku mabarabara, ajya amazina y'imisi kuwa mbere kuwa kabiri ari ku mabarabara. Nitwamara kwinjira mu bikorwa nyezina abarundi bakatwumva, inzego z'igihugu tugakorana, twimbira ko ajya amazina azogenda agabanuka. Mu bindi bihugu aya mazina atangwa kugira yigishe abana bavuka, abana bavutse kugira bigireho kahise. Mu Burundi rero ni intambwe shasha, nico gituma mu misi ya mbere bamwe bizobatangaza, ariko ivyaraye bibaye vyerekana ko abashinze umugwi Sever bawushizeho biteguye gukorera abarundi n'abarundi kazi, cane cane bashaka kwerekana ko uwagize icamara mu gihugu akwiye kwibukwa.